Ziko Colonel Nanga atwara AFC sivyo hama ntuza gatwara M23 no kuvuga AFC M23 ndakivuze kiba kiri hamwe sivyo mugabo c'était prévu ko ari ntuza ya Colonel Nanga jaratete intu yiki mugabo kabire yari boss wabo ibaze boss nawagize umugambwe wowe umva kuzomutwara igiti wahoze ari boss mugiye muri en competition kiro sizo ko ariko aracumva abantu Nukura chumvaru wahoze ari boss wawe ahisemo nawe kugira igisirikare ciwe canke umuhari wiwe urumva ko bafashe igihuzo mutwara igiti byari ngombwa ko Colonel Nanga abaye elimine ntaze kubangamira inyungu za Kabira ntaze kubangamira inyungu za Kagame rero iyitwa rya Colonel Nanga rizoba riri nyuma ya Kagame na Kabira abo bantu babiri kuko Kabira ni boss wa M23 Kagame ni boss wa Kabira cyangwa ko Kagame ari hejuru yabo bose ari wa control agategeka yego sinzire ko bombaza ico kibazo so ikibazo ngenda kubazeri yampromota nagira ndakubaze mbega ko batanguye guca inyuma abo bari batanguye gucira imbere muri rusange urabona yuko bizoborohera kugera aho bashaka kugera mu gihe bari mu gihe twumva batanguye gucanamo oya ntibikunda urazi gituma mu bisanzwe ni hamwe nyine abantu batazi bari bajama bashobora kuba babigiyemo batazi neza RPF inkotanyi ushaka kumenya RPF inkotanyi amateka yayo RPF inkotanyi hello guys muramez. Je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Naida bakumbuye muri rusange. Baje muramaze gufatwa n'ibintu bigomba kubera inkumbu. Bien promote. Yeah. Bamaze gufatwa n'ibigomba. Yes. Bigomba kubera inkumbu. Yeah. Jero nsubigumba byazanse yuko no kuvuga mvuga kubera inkumbu nyinshi naenda bafitiye abantu bane abantu bacu kweri twabahevye ariko turabazirikana nabantu mama ku mutima ikindi naco reka rero muri rusangi yahamwe ko muvugana na link Arlene Alou comme d'habitude monsieur Basari kwamenye musomero maso yinyana reka tugigwe ko twakira na Liam Promoter. Welcome. Yes, reka turamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi, Belgique, Canada, South Africa, Australia, hose ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe. Biravana umwe wese naho aherereye. Gusa sinaninze ko dufite abantu muri Belgique badukurikirana cyane. Ejo naratangaye. Liam Promoter. Ejo ndi mu gahorane kwa Modeste kuri Musée Vivant nicaye ahantu turiko turaposta je na wewe nariko ndaposta nawe uriko uraposta haca haba umumama n'umupapa umugabo n'umugore bundi baratubonye barabadesi bararyohewe umuntu arakoreka nyene karyohewe kubona kubonye n'igikugukora yishimye kubona umuntu w'umupatriote bahuye nawe vraiment nararyohewe cyane naho ntabigaragaje ariko nasigaye ndavuga ati wow abantu nk'aba twari mu kazi kenshi bahari bako turavugana ibintu by'akazi ukuntu tuza gukora ibiganiro neza cyane baca baraza baraturamutsa by the way arakageste batugiriye turabakora oya reka ndondana babibabwire barampaye fanta kandi nashimye bayimpaye n'umutima mwiza babikuye ku mutima biboneka ko bishimye nabo je namanda bivuga uje bintu dukora hari abantu badukurikirana kuko hari umuntu vraiment kandi babishima nawe ugaca kubwira courage ukumva yuko iyo courage ivuye mu magufa no mu misokoro atabujyajya ivuganye hari abantu badukurikirana kandi rero vraiment abantu nk'abo nka batanu turabifuza iwacu turabakeneye kandi turakeneye yuko basha nifana nahitoboneka no gusaba yuko wewe aho buri hose kuvuga courage c'est simple biva ku mutima gusa bikure ku mutima nturinde kwihata ngo reka mvuge courage kubera ngo nakago yabimubariye oya bivuge kuko turi mu kazi vraiment kandi ababibona n'ukuri thank you so much dukomeza kubashimira ubundi iyo aka kazi katwereka ko turiko turakora
tuko turatamba twirorera Yeah. tuko turatamba twirorera je narabikunze cyane ariko ntibyantangaje cyane kuko turazi ko uko dukunda igihugu n'abandi bagikunda cyane kandi batigera bavuga batubona kandi bakabishima. Yeah. Hari jambo yatubwiye umumama aravuga nti ibyo mukora biratwubaka mu mahanga bigatuma turema neza cyane. Urabona ko yaraje mu Burundi ameze neza. Yaraje hasanga amahoro kandi bavuga yuko turi mu ntambara. Araza kuraba ibikoko. Yeah. Reka aratembera kuri mize araba ibikoko. So ni ibintu byiza cyane. So yeah. Tukengurukira abantu bose badukurikirana kandi badutera intege. Je ndabivuga aru umuntu ashobora gufata iminota 50 ingahe ariko araba ibyo ariko yumviriza ibyo wavuze. Uyo muntu aba yaguhaye agaciro. Neza cyane. Uyo muntu rero so no kugira nuwo kubaha no kubaha no kubaha turabakunda cyane. So reka twamamaze rero duca agafaranga reka tuje mu vyunguka rero ni muri UNASCOKI Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono n'urunani rw'amashira hamwe rwagiye hamwe kugira ngo rurime igitegwa cy'Kibonobono. Barahamagarira abarundi bose bifise kuva kurima igitegwa cy'Kibonobono. Abatifise nimuri buri ibiti bitatu. Iyo mvuze ibiti bitatu ushaka kugenda kurabamo naho ba mu gaparcelle kawe ukarima imwe ivyo biti bitatu ubirindira 6 mois. Ibiti bitatu my friend ushobora kuguha umutahe. Ushobora guha umutahe w'akabutiki ukagira akabutiki ugatangura ubuzima. Nuko bimeze hama barahamagarira abarundi gutwara imitahe y'ibihumbi 12 bakibera bamwe mu banyamiryango ba UNASCOKI. Iyo umaze kuba rero umwe mu muryango wa UNASCOKI uba ufise amahirwe yo kuronka akazi mu gihe bakubonamwo ubutware n'ubushobozi. Ibi ndabivuga kubera ko nzi hari abantu barose akazi babigenje uko nyene. Yeah. Fata imitahe yawe utware muri UNASCOKI ibindi uzonshimira mu nyuma. Tugenda kumugwa building company. Ni company shasha yaje kugira ngo ishobore gufasha abantu mu kubakira amazu meza agezweho. Barakwereka plan. Bajeje kukwereka plan. Bagaca bakubakira ijyanzu yawe neza cyane kujya nyene bimeze. Uraza antuka murabona publicity cyangwa ayo ma plan yose nawo bacafye. Wikene uko uyishaka kose niko biza. Yeah. Ego. Reka tubashimire cyane iriya promoter. Nawe tugushimire cyane bivuye ku mutima. Kabisa. Yeah. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina. Iriya promoter. Colonel Nanga. Colonel Nanga. Yeah. Biravuga yuko yarashwe. Colonel. Yarashwe kandi amagara yiwe asa n'ayatemba. Ari hagati y'ubuzima n'urupfu ameze nabi cyane. Tuvuga dushobora kumva yacikanye. Dushobora kumva yacikanye tukiriko turashikiriza iki kiganiro. Ariko dukeneye utubwire mbega wewe wofise ko ubumenyi nyabaki kwico kintu. By the way wavyibushe. Negizo vyibuhaka. Abantu batari ko barakubona sinzi ibintu sige oya nagafaranga sha. So reka twinjire kareka ciye twinjire mu kiganiro nyezina rero. Yeah. Kugiga urambaje ati Colonel Nanga yararashwe ubuzima bwe buri hagati y'urupfu no gukira. Reka jewe nshake ndabivuge mu buryo buramvuye ndabisesangure uko ndavyumva. Nawe ushobora kubisesangura uko vyumva kuko je nawe ntitwumvira kumwe. Yes. Sivyo? Kiretse ko hari ibintu dushobora guhurizako. Yego. Arakuvuga iki? Igihe cyose Kongo yagiye mu bibazo yamye ikoresha abakongomani. Niyo yamye bashira imbere. Burya umwasi w'umukongomani no mukongomani wenyene. Sivyo? U Rwanda rwakoresheje strategy yo gukoresha abakongomani harimo ababananga babisimwa bande bamakenga kugira ngo bashike kunki kunzahabo bashike kuvyo bipfuza sisa. Mu bisanzwe u Rwanda ntigwari kwinjira rutwaye inkotanyi n'amakungu ntiyavyemera n'abakongomani ntibavyemera. Ariko biba vyoroshe iyo ufashe umukongomani ukamuteranya n'undi mukongomani ni ibintu biba bisiguritse. Nabo rero nizo strategy bakora. Colonel Nanga rero igihe baza muri Kongo hari ibintu bari bumvikanye. Bari bamwemera inti wewe tugafata tuje muri Kongo kugira ngo dukureho Tshisekedi. Urabona ko baje bagatangura bugome gafatwa Colonel Nanga akagira uruhara mu gukonvenka abantu kuko yarasanzwe ari muri guverinoma ya nani. Aba generale canke aba colonel canke abaki batwara za Bukavu na Goma bari bazinanye.
yategezwa bien sûr kubagira kubinjiramo akabakonvenga kugira ngo bashobore guseda cyangwa umuji bawutange facilement urabona ko yabikoze urumva irigiye baza mu guterera Kongo bari bamusezeranije ko bakuraho Tshisekedi akaba ari wa president akaba ari we aba president neza cyane mugabo bene data baje batipurazi ko arabamisha ntibamenye bamaze kugira bukavuna Goma burya gahunda yarahindutse batangura kwiba basanze imodoka nziza mu rupangu gurisha basanze ufise ivira nziza y'inzu ebana cyamunara canke bakayibamwo urumva umutipe urabona ko byasa n'ibyanse kabisa n'ibyanse umutipe akaguma abona none gashaka ko jewe bambwiye ko tuzogenda ikishasa gukuraho Tshisekedi unya akaba ari ntuzenya bakaba bariko bariba busanzwe naho uhemukira igihugu kajya kantu k'ubupatrioti harigiye kavyuka harigiye kavyuka rego urashobora guhemukira igihugu ku nyungu ziwawe bivanye nuko atashwa kugira mu ico gihe inyungu utari kurazironka urakubita agatima mpembere ukigarura sivyo urabona ko bari bamwemera ati n'uburi turagenda Bukavu turagenda nani Uvira tushe tuje Kinshasa tugire president kugeza isa urabona ko bitarakunda rero Colonel Nanga yamaze kuba desi nibi bamuhenze urumva hari makuru haravuga ko hari n'amanama ategurwa mwino minsi mu minsi yahera akabera mwibanga we ntibamutumye Colonel Nanga yaratanguye kuzarabangamira inyungu zaba mwibamwe harimo na Kagame ivyo kuvuga byo gufata amamodoka y'abakongomano kazo ugenda kugurisha Kigali urumva atangura kuvuga ati no bino bintu ntibishoboka rero bari bamubonye nk'umwe ashobora kubangamira inyungu zabo biravuga ko neza yatezwe ambush sivyo aya namakuru ndiko ndavuga kandi atohoje neza yatezwe ambushe bari kumwe n'abana cortege yiwe bavuga ko abamucungera bace bacikana direct bakibarasa bavuga ko barashe na Wazalendo sivyo ariko jivyo ndabipinga Wazalendo yamenye gute kuko bagukubita ambushe hariho umuntu yatanze reka kutambushe hari umuntu yagutanze neza cyane rero baramugambaniye bashaka kumwica sivyo bivanye nuko ariko arabangamira inyungu zabo uvuga ko bamurasha ameze nabi n'umwanya ashobora gucikana ndashobora gusigura iyindi point yerekana ukuntu Colonel Nanga yoba yagambaniwe n'aba bahungu ndavuga RPF Inkotanyi hinge gato ngoma ntangi iyindi point ya kabiri kugira ngo abantu babitahure neza sivyo kugira ngo ndabindize mu bintu muri mood muri buka neza ko muri Kenya Kabira Fils aheruka kugira umugambwe witwa ngo Sovora RDC Sovora RDC urazi ko yashinze na nani niki na delegation yiwe yashize abamambre y'abantu 10 nabangahe sindiboka harano nari naravyanditse sivyo abo bantu uwo n'umugambwe uje gukonkiransa inde AFC na M23 mukamuzi ko Colonel Nanga atwara AFC sivyo habantu uzagatwara M23 no kuvuga AFC M23 ndakivuze kiba kiri hamwe sivyo mugabo c'était prévu ko ari ntuza ya Colonel Nanga jaratete intu yiki mugabo Kabire yari boss wabo ibaze boss na wagize umugambwe wowe umva kuzo mutwara igiti wahoze ari boss mugiye muri en competition kino sizo ko ariko aracumva abantu nuko aracumva haru wahoze ari boss wawe ahisemo nawe kugira igisirikare ciwe canke umuhari wiwe urumva ko bafashe igihuzo mutwara igiti byari ngombwa ko Colonel Nanga abayirimine ntaze kubangamira inyungu za Kabira ntaze kubangamira inyungu za Kagame rero iyicwa rya Colonel Nanga rizoba riri nyuma ya Kagame na Kabira abo bantu babiri kuko Kabira ni boss wa M23 Kagame ni boss wa Kabira cyangwa ko Kagame ari hejuru yabo bose ari wa control agategeka yego sinzire ko bombaza ico kibazo so ikibazo ngenda kubazeri yamkomota nagira ndakubaze mbega ko batanguye guca inyuma abo bari batanguye gucira imbere
muri rusange urabona yuko bizoborohera kugera aho bashaka kugera mu gihe bariko mu gihe twumva yuko bariko batanguye gucanamo oya ntibikunda urazi gituma mu bisanzwe ni hamwe nyine abantu batazi bano bajama bashobora kuba babigiyemo batazi neza RPF Inkotanyi ushaka kumenya RPF Inkotanyi amateka yayo RPF Inkotanyi ntikunda ibiganiro RPF Inkotanyi irashobora kugukoresha ku nyungu zabo ni benshi bagi barafasha RPF Inkotanyi kugira ifata u Rwanda ariko ubu bari he babaye elimine urumva no kuvuga iki ubu M23 yaramaze kugira ane guti M23 yaramaze guhera mu bisanzwe nyimba ubu urinze ubona Kabira agenda hari akagira nawe kiroberi ciwe cyagatanguza kiroberi ciwe iyi ni message yerekana ko hagomba haza ikindi kintu kiramplasa M23 sivyo yego kuko urazi ko mu biganiro biriko biraba ko M23 ari ikiganira na Kongo kandi navuze ko u Rwanda dushobora kuva muri Kongo bivanye nuko inyungu zabo rero kutava muri Kongo bategeza guca bafunda undi muhare canke bagafunda indi motive yotuma batavayo ntamuza wumva rero ibiganiro biraheze habaye iki habaye ikindi kintu kije muri Kongo kikaza kiri mu ishusho ya M23 mugabo atari M23 ije nka M23 ni cyo kiko kirategurwa rero kugira ngo ivyo bintu bibe hateza kubaho amayirema babangamira ariyo mpamvu wumva Colonel Nanga ategerezwa kwicwa akabavira muri system nuko kiri nuko gipanze so Liam promoter reka tubandanye nari ibibazo byinshi ariko reka duce ku mayange ntiturabere abakozi bacu Goma ngo bayifashe mu bisanzwe sikuyifata ngo M23 nibo bayifashe canke abandi ngo bayifashe yagombowe cyo kintu naco kidusigurira gute kitubwira gute no kuvuga hariho ikintu kiriko kirakogwa hariya muri Kongo novuga ko ari agatego canke ukurusha umutwe kuko M23 yaramaze guhera yabisubiyemo M23 ubu mwanya ikintu gihari gahunda niyo kuyomora akayikura Igoma Igoma rero ntiyanse gufatwa ngo ni kubera batabishoboye oya Igoma impamvu batarayifata nuko ikoresha system yo kugwana isubira inyuma mu banyagihugu basanga ko baragwana baca benyegeza mu banyagihugu rero kuragwana wenyegeza mu banyagihugu baba inzira karengana sivyo no kuvuga uyu mwanya tuvugana hariho ahantu ndahagire nabonye umunyarwanda araho yabipostinze avuga nti hari ahantu hitwa Kibumba Kibumba avuga ko yoba yafashwe na Wazalendo bivuga ko yoba yafashwe na Wazalendo iyo Kibumba yego no kuvuga iyo Kibumba abahazi kubahegeranye na Bunagana no kuvuga uwo mwanya Wazalendo na FARDC bari kubagwanira ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kandi mu masezerano hari hagati ya Tshisekedi amasezerano yanigiranye i Washington avuga ko M23 ahantu hose yohungira Tshisekedi ari capable yo kuyikurikirana rero abacancuro FARDC na Wazalendo uyu mwanya tuvugana bari kubagwanira ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda no kuvuga umwanya n'umwanya ushobora kumva binjiye hehe binjiye mu Rwanda rero ni keso y'umwanya Nkeso y'umwanya kubera ko ubuce bwose buhari warikari warungu mwenga za ntuzenya Shabunda za hehe zose zo zifiswe na FARDC no kuvuga ubu unya no kuvuga bari ku mujyango Goma Bukavu urumva no kuvuga iyo ni miji biri ubu mwanya bariko baragira ntibashiraho target yayo muga ni miji rimwe abanyagihugu kandi abanyagihugu ntibashobora kuba inzira karengane fo rero bagende polipole doucement kugira ngo bashobore gufata uyo muci rero niko biri M23 isani yagize ente
niyarimbuwe kandi rero namanda bivuga ndabisubiye mu bino bintu bizohava biherera mu Rwanda ku bantu babibana neza barashobora kubibona ko ino ntambara ishobora guherera hehe mu Rwanda nivyo so Liam Promoter reka ndagushimire cyane uragerageje kudusesangurira rero misese mpana ndababwira abakunzi ba les amis iyo Liam Promoter asesanguye ndanyugwa mbega nawe uranyugwa cyangwa mu commentaire ati ndanyugwa ntidutukane kuko nitwaremewe gutukana ahubwo duremewe guhanurana n'intererano terera kantu kanaka ukazane kugira ngo natwe tubona ati kuri carte yaru nakunda bakuri carte no kuvuga iyi kirunga no kuvuga M23 nkamwe boyitakaza no kuvuga FARDC kafata baba bari direct mu Rwanda kuko iyi kirunga ucugenda ibifatanye n'ahantu bitwa Bunagana Karengana Bunagana ahitwa Nyimbari Rubare Rushuru yo yarafashwe no kuvuga ubu intambara ikibera ku mupaka uko ku mupaka nk'iyi rero iyi rero Kibumba abantu baze kuraba iyi carte ahari impande ahari Kibumba no kuvuga nkamwe bahafashe no kuvuga M23 bambe FARDC biri ku mupaka no kuvuga irashobora kwinjira no mu Rwanda nuko biri kandi kugeza amasaha nta kintu cyo kwerekana ko baterenjira no mu Rwanda barashobora kwinjira no mu Rwanda bakavuga ati reka turindire umunsi gwakubitanye ko twatse ugasanga mu Rwanda ba FARDC baramaze no kwiyestara bari equipe nuko rero biri reka ndagushimire cyane rero Liam Promoter wakoze kubana natwe wakoze kudusenguza ico kiganiro natwe kabisa uheza giko imani kwa